Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Naam, iyo ugize subscribe ukadukurikira ukagira comment niteka nangere kuri twebwe niteka ntangere ku bari nivyo warundi niteka nangere ku bantu basoza kugira Bujumbura TV bikore unyembe utabikora gira subscribe ubikira kuri Facebook, Instagram, Twitter na hose wote usanga hose ni Bujumbura TV www.bujumburatv.com ni website yacu aho uri hose komera wa mbere kwatisha right ubu naho dufise umurinzi mushasha muri amazigi ariko akora byinshi biryoshe nka muri game Buja Flavor no muri rinzi ariko arakora byinshi agezwe mu nomisi reka tumwakira naho yundi ni Obelix merci mwisomera sai bro ni bwa bumwe cyane gose neza mta n'amakungara vyemeza aje cyane gose utigwa ntavyo bemeza muhira muteko na Obelix mwisomero bwa bumwe gisigura imbere bwa bumwe urumva no bumwe subwa barundi gusa bose kirundi gusa cy'abarundi gusica ya kirundi senche cha bose na Obelix tugusanze ngaho waje guteramira ufise ibintu bishasha kwa ko gukora avuga ngamwe Buja Flavor ni ndimbo amazi imisi bica bikashimwa ariko ni indirimbo yaje kuhitinga mazi gikozwe wewe kubgawa byakire gutemeze gute bo vyose ni sawa nibaza ko imana ntikorera kuri karabaye canke nguguhe ibintu hataragera no hari hageze ya imeza ngayisohotse indirimbo yasohotse le 28 z'ukwezi k'umunani abaje kuba ihiti ubuwone yabaye hiti giso niyo ndibo turabona cyane ya Obelix mino misi ica mu marata atandukanye ivuzwa hose mabwazi mu bari bitandukanye ariko iyo ndibo cyane sonza izi kuva kera ariko ije kuba ubuwone bimeze gute ubwo abavyakire gute ikintu cyose kujyana bikubwiye gifite umwanya wacu namba batanguye kuyikunda nuko yari nziza kuvava rero kuvava ko yari nziza ndibaza nawe igihe uyumva warambwiye peti songe yawe irasara kandi ntaravyibagira wabimbwiye twicaye ahandi hantu gutya reka ndahagira ibanga na Obelix umuntu atanguye muri rap akaja muri R&B we kuga bikubwiye bo Jesse nkora hip hop gusa canke R&B gusa na live music ndacisha iyo nakwaje nshekeye rap watanguye muri rap cyane mu gutangwa uzahindura style ubu barabikorohera cyane gusumba rap bo biranyorohera ko avant ko ngira hip hop narakora R&B gusa sinazisohora narazandika nkagira iki mugabo nkaza ndabika sasa hip hop nayinjiyemwe mbonye umwanya wanje ari mutoya mvuga iyo ntisaba repetition ndafise ukuntu kwiwanje mpejeje kwandika subiramwo texte nkayiraba neza mbonye imeze bon ca ndayiturisa nyene muri studio gasanga ibintu na mafi ya Obelix inyuma yo mwisomero nta indirimbo wasoye ya inyuma yaho canke hari izindi wagize z'amakora ya hari indirimbo nakoze na Shani Queen ya iri imbere yo mwisomero no iri nyuma yo mwisomero niyo yakurikiranye no mwisomero yitwa Musi y'izuba ego hama mu nyuma yaho naca kurikira gatete ego nta yindi mfise nizo nyuma bisigwa ko mwisomero yaje imbere azose zo ego imwe nakubwiye ko imaze igihe kinini naam aho nye tukira aho nyene wakoze indi mu Shani Queen nta wundi muri inzu wakorana collab canke witize kwa collab mu no mesi bo arabo twakoranye avant ndibuka Akestan twarakoranye Fabilove twarakoranye ni benshi tumaze gukorana ubu naho novuga kazoza karagoye kuvuga nguco uvuga ngo nzogira uku urabona birashobora guhinduka ari project umuntu abafise ego ari project umuntu avuga ati bientôt ndashobora kugira featuring gusa ugasanga ntarashobora kubona neza umuntu bazoyikorana ariko featuring ni nziza irafasha nam wone jambe uje muri Bujumbura TV tugwa kiganiro reka tutangure mu ntango y'ubuzima bwawe Obelix amazina yiwe yose yitwa gute bo je novuga ngende neza ndabivuge neza novuga ko tazina je nigeze niyita amazina yanje y'ukuri abavyeyi banyise nitwa Nkunzimana Oben hama amazina umuziki wanyise ni Obelix Burundi ya Lix kubera ibundi yodatskura mu Burundi Lix gifite ico gisigura Lix ugiye kuraba no kuri ugiye kubiraba bien insiguro yacu hanini n'ubwoko butandukanye bw'amarimi imico apana kirtire canke ibikyo ya imico imishwarara umuco w'itara umuco w'izuba ukwezi inyenyeri imico itandukanye yego kuki imico habaye ko kwiseko kukubonye sinzi gituma bakinyise ariko naje gusanga ari ibintu bikompletana kuko Oben
ugiye kuraba insiguro yaryo ni chance ititezwe. Urumva iyo chance ititezwe icizamwe umuco usanga ari sawa. Warundi warinzi benshi ntakoresha ama réseaux sociaux abafite ikibazo nyabaki wo bwawe réseaux sociaux kubwira iki? Bo mu bisanzwe novuga abarundi siyo ngorane yonyene dufise hera mu mizi dushaka gukora ibintu vyose kubera ko dukora ibintu vyose mu bindi bihugu usanga undi umuririmbyi afise umuntu abikurikirana ibintu vyiwe umuntu ajejwe kuzarandika utuntu twe dushasha umuntu ajejwe kuzara posta ivyo yakoze urumva mugabo twebwe dushaka kubikora vyose sinzi ko turabashinwa dove tuvuga ngo imigeri ibiri iratereka canke ibiki twebwe si ibiri gusa ahubwo muzava musanga dushaka gukora vyose kubera iki wayi aho nyine ikibazo dufise ni ikibazo c'ama surtout abaririmbyi bashashira ibibazo vy'abafise ashaka ku ma status y'ama WhatsApp kandi mico gihe ugasanga niwe ntufise nimero zawe canke nta nimero zabafise ntubibona nko mu mesha makuru canke umuntu aje kukwikana muziki ndundi ariko aho vyabikwiye gushigwa ni mu Instagram n'abaririmbyi bakaba bafise Instagram nga mu Burundi we yifise ubwawe je ntayo nkoresha kuko utayikoresha ntayo mfise umashaka kumenya ibibazo vya Obelix amashaka kumenya ivyo Obelix karakora bisanga urantumira tukayaga turi kumwe ko abari kure ntibayaga umva wewe zose ntuzeme ndazemera mugabo abari kure ntibayaga naho twoyikoresha ntituyaga vyose uhave uba satisfait canke jewe mbe satisfait mugabo dukeneraniye turaronderana tukavugana vyose bikagenda neza. Obelix ikibazo dufise nka muri Buja Flavor bishari dola kumuririmbyi umuziki nuko watera imbere cyane wowe ubwawe amakosa ubona muri game ya Buja Flavor naya bo ico kibazo kiri vaste cyane kugira ndacishura ico wonyongera ibiganiro nka 3 4 5 kubera niho bisigura neza umuntu akavyumva neza gusa ndashobora kuki briefinga nyene gatoya brief yacu ikintu novuga gihari nta bumwe buhari nico gituma namamvuga ni bwa bumwe umuntu nkaca nsubira no kubariza urumva nta buhari nta bumwe buhari abarimvyi bakera barafise ukuntu mengana bakera nyene abubu nabo turafise ukuntu menga twese turashushe turukunyene ikintu no kubwira gusa harakenewe urukundo muziki kandi atari urukundo ruhari byose birapfuye kuko ikindi kintu no kubwira ingorane nyamukuru abarimvyi naho borara baragira urukundo abamenyesha amakuru atari urukundo mufise namwe nta namwe bizaba biriko biraje umva ikibazo kiri hose umuziki ndundo mugaye hose kugira ivyo bikunde hobaho ibintu vy'amaseminaire akabaho inyigisho abamenyesha amakuru bakiga bagashobora kugira ubumwe n'abarimvyi bakagira ubumwe ntihabe vya bintu vy'amabifu niho umuziki ndundi yotera imbere ari abantu bavuga ati beef niyo gutugira ko benshi bakavuga ati tutagize beef rizoshika kure beef zatuma umuziki aba challenge mu muziki we beef yeme abo babivuga ni bande barinzi ubwabo kuko ni bakiriya ama beef abo je nibaza ko umuntu yaca bibabaza bo nyene ko ngira barafise bo babivuga barafise n'insiguro yavyo barafise ama strategy bakoresha yabo ngira umuntu yaca bibabaza sinzi kajamuka kuri Bujumbura TV mbese n'afani bawe babwiki Bujumbura TV kwanza no ibwira bakomereza aho nyene bari bagejeje babandanye bafise ibikorwa vyiza ndabakurikirana cyane ndibaza namba babibona barabibona ko ndabakurikirana cyane nabwiye mu bandanye hama nkaca mbwira abafan banje nabo abafans les fans sivyo apana abafan abafana muri maki no babwira mu Giswahili kaye ni mkao wakura sindatangura kuririmba ariko uburenga ntangure bibutse aho ushaka gusanga amarezo social yose ugira ngo ushaka kuza gukwikira za mintu byawe bo hanini novuga bansange kuri Facebook andika Obelix Burundi turabonana cyane turayaga cyane kandi ni benshi tuyaga Facebook je urantora cyane vyoroshe Naam Obelix adukurikirana ari kumwe natwe umwanya wose we nawo wabikoze nawe adukurikirana banda dukurikirana ni Bujumbura TV subscribe na like guys we love you so much on the mic kulikuwa na big na cameraman wacu we Scott turakunda cyane ciao Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.